dushiramwo yuko abakenyezi n'abagabo banganye mu bibanza bifata ingingo ko hari copfa ko bari kwihenda. Abakenyezi banganye n'abagabo canke banabasumbye nta copfa. Muti kubera iki atacopfa? Umukenyezi asanzwe ariwe nushaka mu bibanza by'iterambere, ni mu murabe mu burimyi, ni mu murabe mu bworozi yamarimo. Mbega hamwe yofata ikibanza gifashe yuko ubwo burimyi n'ubworozi butera imbere, mwumva hari cyo kononekara. Abitumbereza neza kuko azoba afise imbono y'iyakaraja niyo yotumbereza bya bikorwa yamakora imisi yose, aho nta copfa. Nagira mvuge cyane cyane nko mu gisata cy'uburimyi n'ubworozi, mu bihe duhitiyemwo dufise intara 18 nitwarenza umukenyezi umwe mu barongora izo ntara z'uburimyi no mu makomine bikabuko. Ubu rero niho bazoca baronka ari benshi. Rumva y'amakenga aguma ahagaze kuri ibyo, mu gihe atakintu cerekana ko hariho itegeko rivuga riti ibi mu bitunganye kuri uru rugero intambamyi zizogumaho. Kongerekana ko ibibanza bifata ingingo mu makomine mu bisanzwe karakaryo keza kukwegereza ubushobozi bwo kuronka ibibanza bifata ingingo ku bakenyezi. Mugabo turavye uko ibintu bisanzwe bimeze, hariho n'ibindi bisata birongo, ugasanga uburongozi bw'amashure, uburongozi bw'ibisata by'ubuvuzi, mugabo ugasanga byari bisanzwe biriho, mugabo ugasanga abakenyezi nta barimo. Turavye muri iri tegeko ritunganya amakomine, twabonye ko harimo ibisata byinshi, ibisata 11, ngashimishwa nuko harimo igisata kijejwe ukudakumira. Aho rero karakaryo kuko cisunga kugira ngo abakenyezi baronke akaryo kukugira ikibanza kibereye cyo kimwe n'abagabo mu bibanza bifata ingingo. Mugabo turazi yuko twari dusanganywe ubushikiranganje mu byo bujejwe harimo iterambere ridakumira. Rero tukaba dufise n'itegeko, hari itegeko ibwirizwa shingiro ryarategekanije ibice 30%, mugabo tugasanga ivyo bice 30% ntibishikira ibisata ivyo bashikira bagenwe. Rero nivyo bisata 11 vyahawe amakomine biri muri ivyo bisata bashikira bagenwe. None ko atategeko ryubahiriza guserukirwa kw'abakenyezi muri ivyo bisata 11 nkuko ataririho mu bindi bisata byose bashikira bagenwe, twobona gute yuko hazoba impinduka? Kuko muri ivyo bibanza tugiyeho noneho mu nzego ziri mu bibanza byo mu makomine dusanga abakenyezi ari bake cyane, usanga hari aho baserukiwe ku bice biri munsi ya 10%. Rero ivyo bisata byongerekanye, ahubwo turatinya yuko uguserukirwa kw'abakenyezi gushobora no gukoroka gusumba, kuko vya bisata ababirongoye bagenwa abakenyezi bakibagirwa birabaye vyinshi. Mugabo nkaca mbona ugushaka kw'abatwara, la volonté politique. Umukenyezi azafiseho ikibanza kuko ibibanza bihari ubwa mbere ubwavyo ntibikumira. No kuvuga uwo ari we wese ararikuriwe kuhaja atagukumira. Bizovana n'ubushobozi afise bwo kubikora. Twisuze ya ntumbero yuko igihugu kizoba giteye imbere mu 2026. Rero umukenyezi ibibanza vyiwe birahari, igikomeye nuko muri iyo mbona kazoza azoba nawe ashobora kuzoba afise ahashobora gushikana igihugu. Nta kivuga ko kwiyongera kw'ibitigiri
vy'amaposte vy'ibisata by'ibibanza ariko kwiyongera kw'ibibanza by'abakenyezi nta kibivuga kubera yuko akaruno bahari mu mitumba dusanganye imitumba kuva kera yamye ari myinshi mugabo niho hantu twamye tugira abakenyezi bake gusumba handi kandi niho henshi naho ari myinshi abakenyezi tukama munsi ya 20% none mwumva n'ubundi bidatomoye naho hantu ubwinshi bw'ibibanza bwoboneka ariko ubuke bw'umukenyezi bukaguma buhagaragaye. Mfatiye ku vyahahora nkaraba ngena mu buzi butandukanye umukenyezi yaraserukiwe hari igisata cyo mu ndero nico kiri ngira ngo hose no gushika no ku mitumba ugafata igisata c'amagara y'abantu igisata c'uburimyi n'ubworozi ubona ko ibyo bisata by'ukuri byari byaribagiye umukenyezi adaserukiwe bikwiye dufashe mu bibanza bita ngo ni tekinike ibi ababijamwo bagenywe nukuri abakenyezi bariyo bari kurushi rero uyu munsi akaba atakarusho kagiyemwo mu itegeko bavuge bati urugezo tuzofatira ko rumeze gutya naho nyene je ngumana amakenga simuze ngo ntibishobora kuba mugabo amakenga agumaho si ukuvuga ko kidategekanijwe ni ukuvuga nta jambo riza rivuga ngo umukenyezi gusa niryo nyene ribuze nayo ahandi mu nteguro birimo kuko murumva ko no mu bisata bitegekanijwe harimo igisata kijejwe kuraba ibisata bijejwe kuraba abatishoboye reminere abakenyezi n'abandi kirimo hajya nakivuze muravyibuka nukuri nta muntu yobesha ngo mu buzima umuntu yihobura ibintu intambamye ariko intambamye ntizihagaze ku mategeko yo ubwayo kuko itegeko riha umwenegihugu kuzojamwo afashe igihugu itegeko ryo ritegura ryipfuza iterambere itegeko ryaje ryisunga yambona kazoza y'igihugu ukuntu bizoja mu ngiro rero intambamyi zishobora kuhaba si zindi nizijanye nuko uwo mukenyezi wenyene ubwiwe atoba yiteguye neza kuja guhiganwa bwa mbere murazi yuko ibibanza vya mbere bihari nibijejwe higanwa mu gihe atoba yiteguriye guhiganwa murumva yuko atagiye guhiganwa ivyo bibanza bihiganirwa nazo bijamwo ikigira ivyo kuca mwumva yuko bategereza ko bafise aho bigamiye mu migambwe itandukanye izoja mu guhiganwa ikigira kabiri nuko uwo mukenyezi ahari ashaka ico kibanza koko yoba afise ubumenyi bw'ico aharanira burya abantu bashinga ntahe abagabo dufate kimwe muri ivyo bibiri bivanye n'umwe wese kimubangukira barafise kubona ko bokwemera umukenyezi ari uko agize ico yerekanye kiboneka akavuga bati naka turamuzi n'intwari niho bakunda kuvuga bati ntumusige turamuzi n'intwari rero murumva ko bica bisaba yuko intambamyi zihari nuko uwo mukenyezi yoba afise ivyo ashoboye mugabo ntiyigera bishira habona ngo babimenye banamumenye kuko hari ufise ubwo bumenyi agaca agenda hariya muhiri mu ntuze mu bigo akinyegeza ntibanamenye yuko ivyo ashoboye abishoboye ntiyigera vyerekana kwiyumvira yuko muri abo 11 boca bigiza inyuma umukenyezi ashoboye ivy'uburimyi murazi ko muri imyaka hariho kontabilite hariho iki nta mpande yuko harajya amadepartema mu nteguro ziriko ziraba hariho abachef de service hariho abarongoye ubuzi bakeyi barimo ni babiri abo bazoba bafise ubwo bumenyi bazoba bagezweho ibibanza byabo birahari ni ukuvuga ibibanza umukenyezi ashobora kuja biratunganije ntihagire uwo kwicara yibaza ngo twobura aho tuja ahubwo nibakabaganye izi ntambamyi zobavako
aba arizo ziva mu nzira umukenyezi yiyemere afata ikibanza ciwe aje ahabona ugira uje ahabona ugira intango none nk'utigeze aronka akaza ajamwo kandi afise impamyabushobozi muri ico gisata uno munsi woca waja kumubwira ngo twereke experience yawe twereke ko ufise uburambe mu kazi dufashe nk'ibibanza ntuze mu gisata c'indero turazi abakenyezi bari mu mashure gene bangana mugabo ikitutangaza nuko ari usanga abakenyezi bari mu nzego zo kurongora amashure ariho usanga ibice biri munsi ya 10%. Rero duca twibaza tuti barabuze muri abo bakenyezi bigisha mu mashure barabuze abashobora kurongora amashure burya mu bibanza byo bashikira bagenwe byinshi duhora tubona atamahiganwa haba kuko yaba haba amahiganwa tuba twitaba natwe twavyumvise tukitaba natwe tugahiganwa tugatogwa tukaja mu bandi ahenshi ntibahiganwa mu bibanza bajamwe bagenywe uko bimeze ubu tudahendanye bica cyane mu migambwe urumva biciye rero mu migambwe aho rero ntibishimikira cyane ku bumenyi n'ubushobozi harabwa ibindi bintu twebwe tutaba tubirimo tudaheza ngo tumenye muri ico gihe rero vyogora ko tubihiganwamwo mu gihe tuhamagarira kuza guhiganwa kubera ivyo tuzi twakoze kubera uburambe dufise mu kazi kubera amashure twize ivyo twizemwo mugabo bikaduhamagarira kuba turi mu migambwe aho rero urumva yuko ubuhiganwa guca kuronka ikibanza gitonya hageze rero yuko abo bari mu nzego zifata ingingo bashira nk'abantu ku ntonde z'abitoza canke batanga amaliste baja mu buzi bunaka ugasanga nta bakenyezi barimo nabo ngo bavuge icyumviro cabo intambamyi abakenyezi bafise muri rusangi n'abakenyezi bari mu migambwe barazifise nk'akarorero naho twofata akarorero ko mu bibanza bashikira batowe baravuga yuko muri batatu bakurikirana ku rutonde hoba harimwo n'ibiburiburi umukenyezi twama dusanga rero umukenyezi kenshi ntabu wa mbere canke wa kabiri abo wa gatatu abaye wa gatatu rero habaye iyo muganga urose ibibanza 8 abakenyezi baca baba babiri hanyuma abagabo bakaba 6 urumva na vya bice 30% ntibibonekera kuri urwo rutonde bizobonekera muri kimwe bita cooptation rero bibonekeye muri cooptation ubaye coopté akenshi ntagira ijunja nk'uwatowe rero umukenyezi usanga yinjiye kuri cooptation rero niyo migambwe ntiraha ikibanza abakenyezi kandi tubona ko iyo migambwe ariyo gushikira ibibanza bifata ingingo niyo bicamwo muri iki gihe niyo bicamwo rero twibaza ko no muri ibi bibanza byo mu makomine ariko bizogenda nico gituma tuguma dufise amakenga kubera itegeko ntiryahindutse riguma ritanga ibice 30% mu nama mashinga mateka mu nama shikiranganji mu manama mpanuzwa jambo ya komine bigahagararaho hageze mu nzego bashikira badatowe arizo turiko turavuga ubu nta tegeko na rimwe ririho ryubahiriza uguserukirwa kw'abakenyezi kiretse mu gisata c'ubutungane iryo tegeko ryarashitseyo riciye mu ibwirizwa shingiro byo muri 2018 jewe novuga nti hamwe habayeho kuvyifuza cyangwa kubishira mu ngiro kw'igihugu kwa politike y'igihugu cyo dukunda kuvuga ngo la volonté politique by'ukuri ikibazo cy'umukenyezi kirimwo mu itegeko ubwaryo kirimwo kuko umukenyezi ari umuntu kuko umukenyezi ari umwene gihugu kuko umukenyezi nawe nyene ari ujejwe iterambere ry'igihugu iterambere ry'amakomine mu bisanzwe reka ndavuge mu Faransa ngo théoriquement birimwo hazosigara mu bikorwa nyezina
mbega ni igiki cyakozwe kugira ngo wa mukenyezi azohashike. Nyakubahwa aravuze ati mu gushyiraho itegeko ntibiyumviriye umukenyezi. Jewe novuga ngo j'ai été choquée kubera ko iyo tuvuze ngo iterambere ridakumira tuba tuvuze la bonne gouvernance, tuba tuvuze kwitwararika bose harimo abo bantu bahava basigara inyuma, kandi gushika uwo mukenyezi aracyafatwa mu gisata cy'umuntu atarashika ku ntambwe ishimishije mu bibanza bifata ingingo. Ari jewe ncangira amakenga nkavuga ngo mbega nimba atamahirwe umukenyezi yashiriweho kugira ngo azoshike mu bibanza bifata ingingo, vyogenda gute rero kugira umukenyezi ashike muri ivyo bisata, na cyane cyane ko ndavye iciza nashimye muri kujya ku restructuration cyangwa decentralisation bagerageje gushira ibisata ukwabo, byo hakaba hariho ibisata bikora cyane ku mukenyezi, nk'icyerekeye amagara y'abantu, nk'icyerekeye indero, nk'icyerekeye uburimyi n'ubworozi. Ngashima cyane ko bashizeho n'ikivuga ngo gestion foncière by'amatongo, nkavuga ngira ngo muri ivyo wa mukenyezi hari ico yaraharije bizovyiga gusumba. Rero jewe ubunyene sinovuga ngo biraboneka ko mu nteguro umukenyezi azoronka ikibanza gishimishije gusumba uko vyahora, keretse nitwasanga hariho bishobora gukorwa kugira ngo umukenyezi ashike muri ibyo bibanza cyangwa ibyo twotanga nk'ibyo kugwa bira azaronkemo rero muri bijya icogurwa nuko ubwa mbere hari mu rufate mu intunganyo y'ugushira abantu muri ibyo bibanza, kimwe n'itanga ya affectation du personnel. Icyambere cyakozwe mu kibonye habaje kubanza kubidantisha, kuvuga abakenyezi barimo barazwi, abasanzwe bari mu munsi barazwi. Ikindi kizwi kuri abo bantu bose bari ngaho nibyo bize, amashuri bafise. Ikindi kizwi ni bibanza bashobora kujamo bihuye n'ibyo abantu benshi bagiye bariga babibonye. Rero mu kugira ico kintu cyo gushira abo bantu mu bakenyezi mu bibanza bijya bibanza bitegekanijwe mu nteguro, ni ukuvuga harimwo kwihweza yuko umukenyezi ubwa mbere yo kwegerezwa hafi y'aho ashobora gukora hamworohereza. Icya kabiri mu byo tuzofatira ko nuko hazoba kuvugana, umwe wese akavuga ati jewe ndabona hadashobora, kuko dushobora gufata tuti tugira ducokakize hirya no hino, dusanga umukenyezi turamuhohoteye. Ivyo bizobanza kuba, kuko icyambere kizobanza kuba naho bavuze yuko bijya bibanza bifata bijya bibanza byo hejuru mu makomine bazogena nibyo mugabo bazogena hisunzwe bya bindi twamara kuvuga by'ubushobozi bafise. Byumvikana ko umukenyezi azafise ubwo bushobozi, nimba ari umukenyezi umwe n'abagabo bangahe bafise ubwo bushobozi. Turamaze kubona yuko iyo umukenyezi afise ubushobozi aheza akabikora neza dushaka gusumba abagabo, agakuramo na kakandi abagabo bakunda guca bashira hejuru, maze ko umwanya wabo bakunda guca bamara ahandi hantu nko mu gacupa n'ahandi. Sindabinjiriye murambabarira, ariko umukenyezi ariza avuga ati ngira nkore, arakora mu kagoroba n'ijoro rigashika agagorwa no kuza kuraba umwana gusa. Mu nteguro birimwo ntibagire ubwoba mu byo bizofatirwako ico cyuko n'uwo muntu bamwe bafise ubumuga b'abakenyezi gwagwaruka birimwo mu byo bizofatirako. Noshiramwo nogira nti baze bashiremwo n'ukuraba ukuntu abagore n'abagabo bari baserukiwe muri ivyo bibanza byari bihasanzwe, ku buryo mu kongereza bazoba babuze
biyumvira bati reka turabe ingene twosununura ikibanza c'abakenyezi kuko nibabona bati muri ibi bisata nko mu bisata by'indero nko mu bisata ibindi abakenyezi baserukiwe ku rugero rwa 10% canke ku rugero rwa 9%, reka dutunganye ibintu ku buryo uko guserukirwa kw'abakenyezi kuduga. Urumva ico nico bashobora kuraba naco nyene bakagishiramwo mu byo bazokora kugira ngo batunganye amakomine neza. N'uwavuze ati nukuraba n'imico n'imigenzo y'u Burundi ntituze turemera ibyo hanze cyane kuko byo hava bisambura igihugu cyacu. Rero rancangira nti nukuraba no muri iyo migenzo n'imico y'igihugu cyacu iyirimwo ahubwo nayo nyene idusubiza inyuma. Muri iyi dusubiza inyuma rero harimwo ukuntu imico n'imigenzo y'u Burundi idashigikira cyane uburongozi bw'umukenyezi. Nibaza yuko muri ivyo dukwiye kwihatira kugumya nk'uko yabisabye, tutoshiramwo ko twogumya yuko umukenyezi yoguma afise ikibanza kitabereye mu nzego zifata ingingo. Uwo ntiwoba ari umuco mwiza wo kugumya, kubera mu bisanzwe abagore n'abagabo bafatanije niho bubaka neza igihugu cabo, kubera kuko ico gihugu kibakeneye cyo bose kandi nabo naco gikeneye kubatunganiriza bose. Ibishobora guhinyanyurwa ni indinganizo zizogenga ivyo bisata. Igishobora guhinyanyurwa ni imitwe n'ivyiyumviro vy'abazorongora ivyo bisata muri uyu mwanya. Mu ntunganyo y'iryo tegeko bariyumviriye kugwiza imitumba. Umwenegihugu burya aritura cyane umukuru w'umutumba kugira ngo amubwire ibigezweho, haba mu nama, haba mu bikorwa byose by'iterambere. Umukuru w'umutumba ni wamwegera mushikira n'ingoga. Rero imitumba yaragwijwe cyane, mwabibonye. Ikindi cyagwijwe n'amazone. Mu mazone mwabonye ko harakomejwe gusumba uko hahora. Mu gukomezwa baranavuze bati reka tuce tunubaka ahubwo amazone akomeye. Abahora batembera hirya no hino, ugiye ahantu urabona uti ku musozi ntari ukazibona inzu shasha nziza nini, ukibaza uti urya muntu akomeye yubatse inzu hirya ninde. Ahubwo si umuntu akomeye, niye gihugu gikomeye. Igihugu cy'u Burundi kiriko kiratunganya amazone gose ku buryo bajya abantu mwabonye bariko bariyongera ku mazone bazoba bashobora gufasha umwene gihugu. Hanyuma murazi yuko umwene gihugu harimo umukenyezi cyane cyane ivyo akenera no kwandikisha umwana, no kuvuza umwana, no kubaza ibijanye n'ukuntu itunganywa ry'ibikorwa rigenda. Ivyo navyo turavye ukuntu zone imwegereye zagwijwe cyane zitunganije, ucubona yuko n'umukenyezi azoshikirwa kugira biroherezwe.